kugira tuba abantu b'intorere nuko Yesu tumugira umugenzi ashika ku mutima, tukamwitwaza. Tumwitwaje tuzogira ubuzima, kandi duhe n'ubuzima abandi, turondere ubuzima abandi, kuko usaba umwiza mugasa. Uri kumwe na Yesu uca ishusho ryiwe, cya kigongo yamarira yarira imbere y'abagowe, imbere y'imfuvyi, nawe ayo marira niyagira nico kigongo ugira, nico kigumbagumba ugira nka Yesu. Nebavukanye ntimunanigwe, mwami mwigorera abandi, soyez sere ntimunanigwe. Amen. Arakoze Padiri Sylvestre kuri inkuru nziza dusomeye, kugira ngo abasaseredoti bari ngaha aratoba babazi. Padiri Sylvestre yasomye inkuru nziza, n'umwe musamana mu muhari wa Jeke hano muri diocese nkuru ya Bujumbura. Wundi musaseredoti yitwa Padiri Savin, akaba ari we muhuza w'ibutsamana b'imihari mu Burundi. Ni umunye kugira ngo rw'amadiyoseze yose ku rwego rw'inama y'Episkopi Katolika mu Burundi. Iki kigo ca ndongozi rero n'ahano yahadutijije, kandi kuba ari kumwe natwe twatewe iteka. Iri jambo ry'Imana twumvise nako mbere tufise n'ababikira batuzaniye utwana tw'imfuvyi na bene Bernadeta, nawe mwakoze kuri kutuzanira izo twana. Rwaruka ruri hano baca babona igikorwa bimirije mu twigoro bagira. Hari ababakeneye benshi mu Burundi, aba nabo mubona, n'abandi bagowe benshi hirya no hino bakeneye babaramira. None ku isi tubeho turondera kuramira abandi, ntawe bahari ngurakimazi. Imyimenyerezo mugira mukiri bato izikomere gose, muze mugira imyimenyerezo yindi yo gufasha abandi. Mwamaze no gukura muzobogora isi, mubogora igihugu, mubogora ekleziya. Ibintu byose tubona bituruhije abantu bo ku isi, mwebwe nimwahaguruka muzoheza isi kire. Kajya gako utanguye gukora ntugire ngo ni gato yo bakengere, ugakomeza ukiri muto. Kumbure ukuze naho uzobona ibindi bisumba ibyo ukora, kugira ubingira akamaro mu Burundi no ku isi yose. Murumva rero yuko isi imeze nk'umubano ubuye uravya ihana tuma kujya makuru. N'abajya ba jeune baje aha mu Burundi bavuye mu bihugu vya kure, turi kumwe bafite iryo shaka nyene yo kuramira abandi, kugira ngo isi yacu zina muntu wese agira ubuzima. None turatumira kugira Yesu umugenzi ashika ku mutima. Ugize Yesu umugenzi ashika ku mutima, uzokira ukize n'abantu. Murabizi abantu benshi bo ku isi turemwe kimwe, twese turiruka turondera ico kintu turondera. Umwe wese yiruka arondera, uwemera utemera, twiruka turondera ikintu kimwe. Ico kintu twiruka turondera mukimenye, turondera ubuzima. None sivyo mukeneye kuba tuje gusenga, turondera ubuzima. Tuje mu bikorwa hirya no hino turondera umukate, turondera ubuzima. Uja kwa muganga urondera ubuzima, ntaco ugira utarondera ubuzima. Mugabo kandi hari ikindi kintu kiremwa tuza atakigikonya, atakigitsinda, kandi abantu batinya cyane, giteye n'ubwoba. Ico kintu bagiye ikidutera ubwoba atakigikonya, n'urupfu
kandi ruhungwa kandi hari urugero umutwe. Mwumvise Yezu mufise Yezu ngo urupfu ararutsinda. Marita na Mariya muri inkuru nziza twumvise bavuzwe, bavukana na Lazaro, bavuga ko bari abagenzi ba Yezu. Yezu bari bamugize umugenzi. Muce muraba rero ibikurikira bashikanyeko. Yacuruje ubuzima Lazaro umusaza wabo. Nivyo Yezu arafise ikigongo cinshi, ikigumbagumba cinshi. Nogira ntamarira yiwe ava hafi, ari hafi. Niyihangana asanga ariko arakorora amosozi. Murumva Yezu arondera kutugira abagenzi kudukiza. Aragira intambwe ya mbere natwe ngo dukwirikire. Yaradupfiriye ku musaraba murabizi. Ashaka ngo tugire ubuzima tumererwe neza. None arindiriye iki twamusubiriza mu ndumane. Ashaka tumubere umugenzi ashika ku mutima. Ngice cya kurondera ubereye Yezu umugenzi. Ntumwangire ni ku neza yawe. Mu gisomo cya mbere navyumvise cyavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Yaziti nzobakura iyo babahambye ndabazure, nzobaha umuzirikanyi wanje muzobaho, nzobasubiza igihugu cyanyu Isirayeli. Ibi Ezekiyeli karavuga mu nkuru nziza mwavyumvise ko Yezu ariko arasubiza ubuzima abantu, cyane cyane tubona uyu Lazaro. Wemerere Yezu ko akubera umugenzi, nawe ukamugira umugenzi ashika ku mutima, araheza akakugirira ibyiza. Abanyisirayeli bari mu buja, nta bantu bakirimwo, bacumba bufuri na buhoro. Umuja murumva ntabagifise iteka ry'umuntu. Umuja asa n'uwapfuye. Natwe bw'Abarundi umuntu ari mu bicumuro yigenza nabi atacanezwe, bagira batujya muntu n'igipfu, si umuntu n'igipfu. Yezu ntashaka tuba ibipfu, ntashaka tuba baja b'ibicumuro n'ingeso mbi. Kumbere kugira ngo bitegere Bustino Mweranda ariko arazirikana abantu Yezu yasubije ubuzima bapfuye mu nkuru nziza. Yabizirikanye agira ati urupfu ruvugwa si urupfu rw'akagirire, ni urupfu rwo ku mutima. Murabizi ko Yezu yarasubije ubuzima umwigeme wa Yahiro. Yezu ico gihe umwigeme wa Yahiro yari mu nzu, yamusanze mu nzu aramusubiza ubuzima. Hanyuma arasubiza ubuzima umuhungu w'umupfakazi w'Inayini. Uwo bari ku rugendo bagiye kumufuba, bari mu nzira. Arasubiza ubuzima Lazaro. Lazaro bari bamaze kumuhamba, yari mu ruhafu, mu kuzimu. Uyu mwigeme rero wa Yahiro, Bustino Mweranda agira ati mu bisanzwe icumuro umuntu arabikora, aho usanga bitaraseruka ngo biboneke inyuma, mugabo baba babyuzuye umutima w'umuntu, bibere imbere mu muntu.
ati uwo mwigeme w'iyahiro rero aserukira abantu bafise ibicumuro, umutima wabo wazigiye mugabo inyuma batabiserura, ni babi ku mutima ntibabiserura inyuma. Ati uyu muhungu w'umupfakazi inayi wewe bari bagiye kumufuba. Ati umuntu rero inyuma mu byakora urabona ko akora ikibi, ibicumuro ntibiguma imbere mu mutima gusa, arabiserura agakora ikibi bikaboneka mu buzima bwiwe. Ati umuntu ageze kuri urwo rugero murumva ari mu kibi, nuwo kuva muri ico kibi asubira agira ubuntu, agira ubuzima. Hanyuma Lazaro we urumva ari mu ruhafu, yarapfuye. Ati hari umuntu usanga mu buzima umutima warazigiye, ibyo akora ari akamaramaza mabi gusa, hama mbere n'abantu bagashikirwa bakamererwa nabi cyane kubera ibicumuro by'uyo muntu. Kuko umuntu uva yamaze gushika mu kuzimu wewe bagira aterega aramaze kumota, uvuga yuko ni la politure. Umuntu yegereye umuntu w'umunyakabi amererwa nabi, akaburi yaja niyapfa uri mu kubera umunyakabi. Abo bose murumva biri n'ibicumuro. Bustino mwera nashaka kudusigurira ko abantu bagera mu icumuro hamwe babohwa bagakora n'ikiba abandi bantu bikanka no kuba bivamwo. Ibyo byose rero Yesu arabikura mu muntu. Ivyo biha umuntu byica umutima wiwe, Yesu arabohora umuntu akamukiza. Muce mwumva rero yuko umuntu mu bicumuro vyononye vyatabagaje bituma n'abandi bantu bashikirwa bakamererwa nabi, basanga ingeso mbi zaramaze kuboha umuntu ashobore guhinduka. Tumenye ko wegereye Yesu nta na kimwe adahindura muri wewe, umugize umugenzi akubwirira ibyiza byinshi. Lazaro rero yaramusubije ubuzima, ariko sizuka nk'irya Yesu. Lazaro azosubira gupfa, ariko icyo kimenyetso kiragaragaje ububasha bwa Yesu, cya gikoko abantu bose batinya. Yesu wewe aragisumvya ububasha, aragitsinda. Lazaro ibyo bari bamubohesheje ari kiziga, Yesu agize arabibohoye none aridegemvya. Natwe ubu hari bituboha ku buryo bwinshi, bikatubuza kwidegemvya, bikatugira abaja. Muvukanye basabwe kwegera Yesu akubohore. Iyi karema rero nigihe kibereye ko twegera Yesu akatubohora. Utaraja mu ntebe ya penetensiya, utaraja kwirega, iyi karema ntizihere. Yesu atamwuhagiye ku mutima amusubiza ubuzima. Kandi nivyo isakramento y'ikigongwe bavuga ko ari sakramento bisubiza ubuzima umuntu. Kujya batisima ari sakramento iha ubuzima umuntu, n'igikigongwe iha ubuzima. None ntimuze munanigwe, n'igihe cyo guhinduka, cyo kumera neza, cyo kuva mu bicumuro, kuva mu rupfu tukagaruka mu buzima, tukayoboka Imana. Yesu tukamubera bagenzi, nitumubera abanzi. Shetani iraza kandi ifatira ahantu hagoye, ariko ntitubabaja bayo.
burya Yezu yamufatiye ahantu hagoye akayinanira, nawe urayinanira. Aho hantu hagoye n'ahantu mu bwuzure hafise ikibanza kinini hubahwa, ubugaragwa, isengero, umusozi, n'ahantu bahurira n'Imana abantu. Mugabo hantu Yezu naho shetani bahuriyeho yarayitsinze. Yego nivyo shetani ishika hose irondera kutugeza, ubaza uriheka kuri Yezu maze agufashe kuyibona no kuyitegura. Mwumvise mu gisoma cya kabiri, Mutima Mweranda ibyiza akora. Yezu araduha Mutima Mweranda, azotuma itegeko ryandikwa mu mishaha yacu, atari ku bitanda by'amabuye. Tworoshe imitima yacu, duhe icicaro Mutima Mweranda, duhe icicaro Yezu. Uzoba uhaye icicaro isoko y'ubuzima, ni uhaye icicaro Mutima Mweranda ko ni isoko y'ubuzima. Uhaye icicaro Mutima Mweranda, Yezu uzobugize umugenzi. Ego cyane, Imana yarabitwemereye, tworoshe twakira ivyiduha. Nzobaha umuzirikanyi wanje, nzobaha ubuzima. Avukanyi ntitunanirwe. Urugamba mwatanguye kuva mukiri bato, mukunda Imana, mubandanye muyikunda, nagira bakunda. Akarorero baha muganugana kariho, umugani w'umuvyeyi ngo yagiye kuvoma, asize umwana we w'ikinege muhira aryamye. Uyo mukenyezi yari umupfakazi, inzu yabamwo kari akazu k'ivyatsi. Ubu turi mu iterambere, inzu z'ivyatsi ziriko zirahera. Yaba mu nzu y'ivyatsi. Avuye kuvoma rero, adasanga ya nzu yiwe iriko irasha, umwana we ari mu nzu. Hanyuma inkono yari yikoreye carayimena, yiruka mu nzu kugira akize umwana wiwe. Abantu bari inyuma baramubuza bagira ati utusha, natwe twatinye kwinjira. Ati je n'umwana wanje sintinya. Aragenda ariruka, aramukura muri ka kazu. Muravyumva, yarahiye arononekara mu maso. Byari bigoye gusubira kumubona. Baramuvuye n'ivyo, umwana yakize neza, umugore baramuvura, aratinda, aratora mitende, mugabo isura yarahindanye. Ubu hariho abaganga bazi kubaga umuntu bakamusubiza isura, bagerageza kumuha isura yari afise, naho mu maso haba hatabagaye. Yavuga chirurgie esthétique, ngira ico gihe nta n'ivyariho. Uyo mukenyezi iracabaho asa n'amaso umuravye ngo amenga ni igikoko. Hanyuma umukenyezi arakora rwose, arigorera umwana, ariga amashure, aratera imbere. Yaraciye ubwenge, araheza amashure, aciye ubwenge cyane, arahava araronka amabanga mu gihugu, ngo araba n'umushikiranganji. Uyo muhungu arahavagira umunsi mukuru ko yateye imbere. Hanyuma umunsi uri izina nyina wiwe, murumva ariko aragira nako uwo munsi mukuru ntiyatumiye nyina wiwe. Adatumiye nyina wiwe, mugabo aramubwira ati umuhungu wawe ageragira umunsi mukuru ashimira Imana ko yamugiriye neza kuva akiri muto n'ibikiniri. Wa mutamakazi aragenda ku munsi mukuru umuhungu wiwe ntatari yamutumiye. Ashitse rero
abaraba aho bari kwagira umunsi mukuru baramwankira kwinjira, arabati je ni mundeke ninjire, nije navyayo akiye umunsi mukuru, mundeke ninjire. Hanyuma baratuma ko n'umuhungu wiwe ngo araza kuraba nyina ahari base ko yinjira, ngo ashitse gacabwira nyina ko aho hana atakibanza hafise, muri abo bantu atakibanza hafise, ko asa nabi yoca bisha urubanza, kumbure nibataha aramurabira hamushira mugabo ntaze kumwononera urubanza. Nyuma tumumva rero urukundo rw'uwo muvyeyi n'uwo mwana wiwe vyamusubirije mu ndumane. Yaremeye arinjira mu nzu iriko irasha, aratokombera n'ataciye apfa, arivuza imyaka n'imyaka kubera urukundo afitiye umwana. Uwo mwana murumva ivyo yishuye nyina. Aha ntera intege rero mwebwe bajesiste, mwebwe bo muri Wigore, Yesu nawe mwumva urugero yagejeje kudukunda, yaradupfiriye. Wewe ntibasubiye kumuvura ngo asubire agire ubuzima, yaradupfiriye ku musaraba, baramuhezayo kugira dukire, baramuhejejeyo. None umuntu yagupfiriye ariko aradodora aho uri, urahamagariwe kumwugururira, umuha ikibanza, ntumwime ikibanza mu mutima wawe, ntumwime ikibanza. Ntumere nk'uyu mugabo ibi yagize. Baraca umugani mu Kirundi ngo inera ironka ikibanza, intore zagize gute, zatahutse. Intore zagiye, inera zironka ikibanza, intore zagiye. Mama wawe washaka kumenya inera kumbure batumva neza inera icyo ari cyo. N'umuntu hajya hageze urugamba anyegera, adashobora guseruka rukambye, acanyegera akanyika. N'umuntu ataca bamaze atawiyotabara, afise ubwoba bwinshi, nta kuntu abaye. Murumva iyo muntu atawari butabare, ubwoba bwamwishe, nugira ikiye nocemerwa eka ubu ni nera. Hanyuma nta kibanza yaronka mu bantu, bariko baranasoma urwagwa canke impeke, basoma bashimira abagiye ku rugamba, wewe bamuha imvuzo, carazira ko asoma. None bavukanye abo baja ku rugamba bagwanira abandi bantu, namwe muri ku rugamba mugwanira bene wanyu bagira ubuzima. Ntihagire uwo binera muri mwebwe, mwaca mubura ikibanza mu bantu, mu bintore. Bona kuri stade hajya bakuruba bari mu ntebe ziyangiza zijaroma, usubira kuronka ikibanza bose batashe, atari n'umwe asigaye kwisi bo buri. Ntihagire ubinera kugira tuba abantu b'intore rero, nuko Yesu tumugira umugenzi ashika ku mutima, tukamwitwaza. Tumwitwaje tuzogira ubuzima, kandi duhe n'ubuzima abandi, turondere ubuzima abandi, kuko usaba umwiza mugasa. Uri kumwe na Yesu uca ishusho ryiwe, cya kigongo yamarira yarira imbere y'abagowe, imbere y'imfuvyi,
nawe ayo marira niyagira nico kigomba ugira, nico kigumbagumba ugira nka Yesu. Ne bavukanye ntimunanigwe, mwame mwigorera abandi, soyez sincères, ntimunanigwe. Amen.